Igerekerezo rya munani ruheshi uko umwaka utashe Burundi burahimbaza umunsi wahariwe gukunda igihugu ni itariki ihuriranye n'umunsi Burundi bwibuka aho Petero Nkurunziza imboneza yamaho mu gukunda no gukundisha igihugu yitaba Imana. Uwo munsi muri bino bihe ukabuhuriranye kandi n'imyaka ibiri iheze Burundi bwihaye intumbero yuko bwo bari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Muri kino kiganiro rero tukaba twifuje kurabira hamwe ingene gukunda igihugu woba umushinge wo gushika kuri yo mbona kazoza Uburundi bwihaye. Aha nkibaza ko twese duhuriza ko nimba abantu baciyumvira inyungu zabo bwite imbere yo gushira imbere inyungu z'igihugu, iyo mbona kazoza ishobora kuguma mu majambo gusa. None kugira ngo ivyo ntibibe ho kugwa iki kigakogwa nande. Abatumire badufasha guca hirya no hino ivyo kogwa kugira ngo ivyo ntibishike nkuko nariko ndabivuga ni Jean-Claude Karegwa ndenza ko wahoze uri umuvugizi wa Petero Nkurunziza, ni nawe yashize aturaze uwo munsi. Ndaguhaye ikaze. Ndabaramukije, ndashimiye ko mwantumiye kandi ndaramukije bariko baratwumviriza n'abagenzi banje dusangiye ikiganiro. Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Alain Ndikumana akurikiranira hafi ngira ngo kuturusha twese bijanye niyo mbona kazoza y'igihugu kuko ni warongoye umugambi w'iterambere novuga nti Bureau des études stratégiques et développement mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nibaza kwa atacumbeshe ndaguhe nikaze nawe. Naco mwabeshemo twongera dushima ku kaze muduhaye n'akaryo keza mwaduhaye no munsi ko kuza gushikiriza ingene ishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza ryo kunda. Twishimikije cyane byo gukunda igihugu. Nkasubira no kuramutsa abo tusangiye ikaniro ngaha uno munsi. Murakoze. Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Honorable Olivier Suguru arongoye ihuriro ry'abashinyamitahe mu Burundi CFCIB. Abo rero ngira ngo ni nabo babibona kuturusha kuko iyo tuvuze inyungu z'abantu ibiturire bihera iwabo. Ndabahaye namwe bwikaze Honorable. Ndakurambwire cyane kandi ndamukije live batwumvisa ndetse nabo turi mu kiganiro kandi ashimiye cyane kuko namudoya akajyogira ngo dushobora kurabira hamwe ibyo kugira ngo terere kugira ngo iryo terambere zoshike. Ubundi turi kumwe ni François Nibizi arongoye ibanki BHB, ariko rero ngo waragenza amahanga uribonera ingene ahandi bashira imbere umutima wo gukunda igihugu ivyo vy'ibiturire bigatuzwa gutyo bagatera imbere. Kaze. Murakoze cyane nanje kuba mwantumiye no munsi kandi nkaba ndamukije kandi abo turi kumwe muri kino kiganiro. Murakoze. Murakoze. Mu kwije rero mwidonido nibarize Jean-Claude Karegwa, we wavugiye umuhisi President Petero Nkurunziza. Muvuze gukunda igihugu hajya yashaka kuvuga iki? Burya harimo ibijanye n'iterambere byarimo ngiye tudomera ko rukumu. Ego cyane, tuvuze gukunda igihugu no wikunda mu bisata byose, kwikunda mu ngeri zose. Igihugu ugikunda uruteza kugiteza imbere. Wera ariko aravuga ivyo gukunda igihugu bwa mbere yatera kamo abarundi ko kurenza ivyo no kwita kurenza ingimbi ingemero no gukunda iruhande ntitwogera gukunda igihugu ariko tukazirikana igihugu ko umuntu ashobora gukunda igihugu kubera ica gikuramo inyunga gifisemo muga yuko izirikana muranywana mukuzura igihugu mukaba umunoni ukumva yuko wocigura. Ivyo rero bihera mu kugikunda ukagikorera ukacitangira mu buryo butandukanye. Urumva ivy'iterambere navyo nyine vyari ego cyane. Urumva ya inyigisho ziwe zari zishingiye mu kuzirikana igihugu kugira ngo igihugu gisubire kuri wa murongo cata kuko igihugu c'abarundi cahoze ari igihugu c'abagabo bigaba bakigaburira niko citwa. Umurundi wese akama yumva yuko yogira inkoko muhira, yogira igiseke muhira, yogira igitiba ateye imbere cyane akagira ikigega. Ivyo rero vyasaba yuko abarundi basubira kuri ya mico yabo bagahinda ikibiri bakiga gukorera hamwe hama bimbuye bakiga gusangira gusabikanya bagasangira ikivi n'ikigega. None mwarashiripe hagiye bugiye kibiriga Karegwa. Cyane gose ibi byose ubona turazi ko President Nkurunziza yama mu bikorwa rusange ku munsi wa gatandatu mugabo mwarahimiriza n'abandi barundi kugira bavyuke cyane mu nyigisho. Turetse no mu nyigisho aho yaca hose yarabwira abarundi ko bategerezwa kugira unani gw'intamenwa mu bikorwa mu guteramira igihugu ko umushinge wa vyose n'amahoro n'iterambere. Iyo mbona kazoza tuvuga tudafise amahoro ntituzushobora kuyishikako. Naco ni ikintu gikomeye cyane. Ivyo yaravyigisha abantu hamakabigisha gukorera hamwe gushira hamwe abanyamitahe ko gushira imitahe hamwe abantu bose bagira unani muri vyose.
urunani reka turaza kuhagaruka hanyuma nsimbire kwa Ale we kujejwe imigambi n'iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu burya muri bino bihe murabona ko umutima wo gukunda igihugu abarundi bawufise kumengo ibiturire vyamaze kwiganza umukuru w'igihugu ageze naho yidoga ku maradiyo no ku mateleviziyo nawe nyene byifashe gute? Yego murakoze cyane kuma aka kanya iyo turiko turavuga ibintu byo gukunda igihugu gukunda igihugu mujyanye n'ubutunzi ni kimwe nkuko yabivuze Karegwa tushira muri kimwe cyo gukunda igihugu muga mu by'ubutunzi nkuko umwanditsi mu by'imibano Dekeme yabivuze ni ndagivuga mu gifaransa ava c'est un ensemble d'idées de sentiments qui attachent un individu à un état déterminé. No kuvuga tuba dufise ibintu twemera twese duhurirako birengeye inyungu y'umuntu umwe murabivuze neza ko bijyanye n'igiturire iyo ndi igiturire bisigura yuko bashaka kwirabirako mbashaka yuko byose biza bigani wanje mugabo iyo nkora ndondera gukorera abandi sinondera gukora ibiturire nico gituma muza kubona mubona kazuza dufise uno munsi ifise inkingi zitanu inkingi ya mbere ijanye no kwiyemeza kwa leta cyo twitangaje impando leta muri iyo kwiyemeza kwa leta harimo ibintu byinshi usanga abajejwe intwaro basabwa nk'ibi bijyanye no kujya ibiturire kuko nushobora kujya igiturire kenshi bamwe bari muri societe civile kunda kubivuga ugitungisha umwe kikakenesha benshi usanga byankenerwa byose abanyagirwa bari bakeneye bifise umuntu umwe rero muri iyo mbona kazi zero turagaruka cyane kuri icyo kintu kijyanye no kwiyemeza kugwanya ibiturire gukora neza uri umukozi wa leta icyo bita efficacité gouvernementale ukamenya yuko utari umukuru bama bari kubaza gusegereza bibijyanye bivuga neza ati umukuru akorera abandi ukumva ko ufise ikibanza cyo gukorera abandi ukumva yuko wirengeye ukaronda inyungu z'abandi utirabishako rero ivyo uraza kubibona neza ne twaza gushika mu idonido uze kuraba mu cyo twitangaje madoreta hari ivyo byo gukora dukorera abandi nk'abakuru tukagwanya igiturire tugatuma kubaha inzego muraza kubona ari ibiharuro mfatiro turabira ko harimo cyitwa stabilité démocratique kuko ikimwe cyatumye inzego zikomera kuvana kera no ko hari kubaha abatuganza iyo hatariho kubaha igihugu kirahoba ugasanga ivyiterambere bice bigorana iyi ngingo ifashwe ugasanga niko yashigwa mu ngiro kuko abantu batari ko barayubahiriza icyo ni kimwe rero mu cyotuma imbona kazoza tuyishikako navuze ko hari inkingi zitanu ya kabiri bijyanye n'iby'ubutunzi twita efficacité économique icya gatatu kijyanye na équité sociale igihugu nigishobora gutera imbere kidafise icyo bita le développement du capital mu abantu baciye ubwenge bafise amagara meza hanyuma tukaba kubwa kane bijyanye no gukingira ibidukikije n'imico kama icyanyuma kijyanye rero no kwegeranya uburyo partenariat fictueux mugabe byose navuze ko ari bine hatariho kwa kwiyemeza kwa leta n'ibishobora gukunda kuko umunyamitahe nazoza ngaha amugihe azi yuko twiwe atuzanya atazokubahirizwa mugihe yuko azi yuko gusaba ibyankenegwa adashobora kubironka ku gihe nivyo rero mvuga yuko ari tandukaniro nivyo twaba dukora kwita y'amavalere yose twohurirako ubuntu icyo ni ikintu cyabuze cyane muri gare burya ivyo bintu ntibizova dusanga biguma ari amateori gusa abantu baguma bavuga uno munsi murabona ko nakubwiye nti umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe mu nama aheruka kugirisha ingozi abo mu gisata cikawa yaratevye aridoga mu nyuma twarabonye ko yaciye ahindura n'abatwara ico gisata uno munsi murabona ko birava mu majambo bikaja mu ngiro kwe mwabivuze neza yuko inyuma y'inama y'ingozi haciye hafatwa ingingo ariko abantu bari batanguye kwidoga nawe numva yidoze nuko aba yabibonye burya umukuru w'igihugu wenyine nashobora gutwara abakeneye abamufasha ku ruhande rw'iwe ni bamwe bw'inyine nico gitwara ni naco gituma rero ubu igikorwa twahawe no munsi nico gukurikirana ishigwa mu ngiro yo mugambi nitwifuza yuko uyu mugambi ucika slogan nko kenshi ko turabahinga mu kwandika ibitabo byiza twandika kubishira mu ngiro mugabo ikintu gihari ubu nuko duhaguruka tukihinumbero sinabivuze nkitangura nuko irafite icyo bitwa amanje atatu anje ya mbere ijyanywe nuko turondera ibyo guteza imbere mugabo tukagerageza kuraba ibijyanye n'igwira n'abantu ko tushobora kuba turi mu gifaransa ku la maîtrise de la pression démographique icya kabiri kijyanye no kugira transformation structurelle mugabo icya gatatu aho gikomere nuko ingingo zose dufata zishingira ku bintu biboneka icyo bita la gestion axée sur les résultats mubu ndaguhaye wowe utwara odeka cyangwa undi muntu
ubu turafise ivyo tugupimirako nabivuze ko dufise inumbero y'imbona kazoza nuko ubuzima bw'abanyagihugu bushobora guhinduka kandi tukagabanya gusumbasumbana hagati yabo muga hagati y'ivyo turafise ibipimo bishika 9 vyerekana aho tuzoba tuvuye no munsi naho tuzoba turiko turashika muri ivyo bipimo rero wese mu gisata ciwe turamya ati we twaguhaye iki nk'ubu tuvuge bimwe vya engagement de l'État tuko turavuga uno turavuga ati l'efficacité gouvernementale la qualité des services publics izo bimeze gute namba ndi muri mu mabanki nko kubabivuze umuntu idosiye yiwa yiza indayimara n'imisi ngahe kugira nerekane yuko hari itandukaniro namba nje gutanga amakori ndoroherezwa namba nje kugurishira hamwe ndoroherezwa ku ivyo bintu vyankenerwa bito bitabonetse bituma kenshi tudashobora gushika kuri ino ntumbero ikintu mukuru akunda kuvuga kenshi murazi abarundi barakunda kutwandikira makete mugane twishure ikikweka yuko afise iryo shaka yo kubishira mu ngiro ati umuntu atazokwishe ikete yajandikiwe mu kiringo kanaka bica bicika mu gifaransa bita la présomption de la corruption ubushaka yuko umuntu aza kukurondera kubereka kurondera kandi wategerezwa kumuzuriza kuba wamwishe ico rero twahamagariye twe turafise ico bita tableau de bord iriko ivyo biharuro mfatiro kugira amenya ati muri RTN bono munsi twemeranije yuko amakuru azokwira mu banyagihugu hose uno munsi ni narazingahe zironka amakuru mu 2030 tuzoba tugeze he nta muntu azoba bayeho atakironka amakuru nambo no munsi twiyemeje ati murundi wese azoba afise amazi imuhiriwe uno munsi tugeze he tujya dushike he ico rero nico gikorwa dukora twebwe mu biro by'iwacu ku munsi duhamagara abashikiranganje mu nzego zitandukanye ubu rero turafise n'amafaranga ko atenyekanya ku mwaka uya tuyaha ibiharuro tegezo gushikako kuko ubusi bimwe vyakira ati ndakeneye amafaranga gusa ayo mafaranga uyakeneye kugira ushike kuki muri intumbero twahawe ni ico cyo turakoga rero no munsi kandi twagira turemesha abarundi dufashanye twese imwe vya budget programme arimo vya budget programme ico ni kimwe muri byinshi tegezo gukora mugabo muri engagement de l'État cyane leta iyo ihoba iyo mukuru avuze ikintu nigishitswe murumva yuko tuba dufise ikibazo nivyo rero twashaka kuremesha yuko itazoba slogan muga dufashwe twese dufashanyije twese bizokunda imbere yuko nja kwa Suguru uravuze inkingi zitanu wavuze cyane kugwanya ibiturire ariko ibiturire aha mu Burundi turamaze kubona yuko yaba ukijya yaba ugitanga ntumenya ingiri cyatanzwe mugaba aho nagomba ngaruke gatoyi burya za miliyoni 40 z'amadolari Burundi buzabura bahomba ku mwaka kwa rubanza rwa Odeka n'umukuru w'igihugu gwarashinzwe gushika kuri no sasi no bishura mugandazi yuko abajeje ico gisata bugiye yavuze abategetse nibaza yuko bariko barabishira mu ngiro kuko batabishira mu ngiro babisigura yuko batariko bakora akazi kabo nkuko byategerezwa none mwe mutabizi ntimuva ko haragahaze uya twe tuba dufise igihe tuza turaraba ku gihe nk'ubu amezi 3 ko arengana kuko ndi umwe muri abo bari muri rya komisiyo igihe cyo gukurikirana icyo gisata cikaho turabona ko bimwe twagiye turabishira mu ngiro nk'ubu turabanye n'ikawa iri kwirava mu mihana kwitegezo gushikwa ahigurishirizwa tukagerageza yuko umunyagihugu adashobora guhonyangwa mu gihe yari miyo kawa ivyo biraturaba nk'iyo komisiyo mugabo kubijanye n'ivy'ubutungane ndazi ko bifata umwanya ko bibasaba yuko nabo nyene begeranya ivyankenerwa byose kugira bashobe gushira umuntu imbere y'ubutungane ono Suguru ibi ashikirije nk'urongoye ibiro bikurikirana imigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu mwebwe nk'userukira ishyirahamwe CFCIB abanyamitahe mu Burundi iyo tuvuze igiturire navuze nti mwe muri abambere babimenya nabo wozana igiturire akizaniye umunyamitahe ntituzobimenya mugabo ntiyabura aho bumva gafuite de formation kabaye ati hajya kugira kijya gipfe byagenze ukunuko umva ivyavuze biraguhumurije kubyerekeye rero igisata CFCB kijejwe gutunganza no gufasha cyane abagwiza tunga binjira mu Burundi ndetse n'abasanga bakorera mu gihugu ndaga manze shimire cyane kuko leta n'ubwa mbere kuva Burundi bubaho ntanguye kwaruka nkuze mbona leta yumva neza yuko iterambere ry'igihugu ritsa guca amagwiza tunga kandi ibona kazoza nukuri igihe igisata cy'abagwiza tunga kitoshobora kwiteza imbere gice guteza imbere igihugu yimana kazoza nshobora kwishikako kuvyekeye rero ibi byo gutanga igiturire canke kugihabwa ibwa bina mbere nagomba namenyeshe yuko nta mugwiza tunga numwe ashobora gutanga igiturire anezerewe ko gutanga igiturire abatanze ikintu yaratangwe yasaba afite uburenganzira mugabo kubera ko umuntu aserukira leta afise ububasha
akamugora nkuko yabivuze ati usanga amadose aza guteba yateba igatuma umuntu yibwiriza ashaka akamubwira ati tanga ituriye kugira ngo gutunganiza na biriya uno munsi rero kuri ibi bintu twita environnement des affaires canke climat des affaires mukwiye kumenya neza ko si kintu kiba mu mwanya umwe karagiheze ni processus uko navuga mu kifaransa ni processus turavye rero iyo tuko turava niyo tuko turaja tukanaho tugeze je novuga yuko ndafise icizere kuko twaneza ku bintu biko biri ameliora mugabo ku bintu byo gutuma umuntu ashigikira cyane igisata cyabagwiza tunga nabwiza tunga baza mu gihugu baza n'imitahe si gutanga igiturire cyane cyangwa yuko basabwa igiturire kuko ibyo gutanga igiturire ni aspect imwe mu maspe menshi agize ibintu bya governance tuvuze ibintu by'intwari bereye abagwiza tunga nivyo gutanga igiturire ni kimwe mugabo barabana cyane yuko hariho ivyo leta yashoboye gushira imbere nk'ivyo ama infrastructure bavuga bati hariho amatara kwiye umucanga ukwiye hariho amazi hariho ibi by'ama internet hariho ibintu bikenerwa kugira ngo abantu bashobore kuza gukora batunganirwa ivyo rero bikorwa na leta sabagwiza tunga tsa kubikora amategeko rero yabivuze nivyo amategeko ni meza kandi tubone ko turaja yuko hariho agahengwe ndetse tubone ko ariko yameliora mugabo hari nibikenewe gukorwa kandi ibyo nuko gukora nabyo ni byinshi kandi abambere baje hamwe n'abagwiza tunga ni leta ko ni ifisi ikibanza ca mbere ifisi devoir ya mbere gutunganiza abagwiza tunga mu bya kimande za fere yego murakoze naho nyene nagomba ushikire ivyo nyene boca bakora nibiki kuko ya ma partenariat public privé leta ntiyo bishobora yonyene nivyo mwabivuze mugabo uno munsi ndumva uwo mutima wo gukunda igihugu murabubona muri bose kiretse hamwe umuntu yovuga ati uko ari honorable Sugura bivuze oya hajya murabibona ko uno munsi birimo hajya bavuga bati nta uvuga yuko atasatu cyangwa ibidahizwe no mu bagwiza tunga agatima kari mu barundi no mu bagwiza tunga kariyo hari abagwiza tunga biyumvira daboro bonyene bire kwiyumvira inyungu za benshi ico bita ko yiyumvira inyungu ziwe birumvikana ko byakora ariko rero ikintu mugabo ntiyibagira abarundi oya cane abo babiyumvira uko ariko barihenda kuko inyungu yiwawe iba mu nyungu za benshi kuko igihe we wifuza inyungu ziwawe utiyumvira inyungu za benshi uri kurihenda cyane yuko no munsi uravye mbega umugwiza tunga afashwe asabwa iki asaba kurema itunga iyo tunga rema sigi wiwe ni tunga ry'igihugu hanyuma agatanga akazi agatanga amakori ya makori atanga aragaheza akagaruka akaribo bya bindi two turavuga bya governance hubakwa amabarabara hubakwa ingomero zo muyaga nkuba hubakwa amazi hubakwa ama internet kugira bimufashe n'abanyene kubananya kora abaranye akazi kiba kagenda neza urumva neza yuko rero abantu bariko baravuga bibaza yuko inyungu ziwe zoje imbere gusonga inyungu z'igihugu canke inyungu za benshi abariko arihenda kandi nabo nyene abariko arigirira nabi abo rero yego bariho nkuko abarundi mu barundi bandi bariho mugabo iciza nuko ibi bya patriotisme vyigishijwe n'uwahoze yatwara igihugu Petero Nkurunziza tugira n'Imana yuko umukuru w'igihugu hari no munsi yabandanije kuri urwo rugero ndetse aja kure gusumba kuko yaciye aba umuhize mu iterambere uburundi yari yigisha cyane gukunda igihugu no atagukunda igihugu seroma ariko harimo n'ibyo guteza imbere igihugu kugira tuve mu bukene ibi rero imbona kazoza nukuri turabiye hamwe muravye ibihugu même l'histoire a montré que nta gihugu na kimwe cyo kwisi muravye mushaka murabisha amaso hirya no hino cyateye imbere secteur privé ateye imbere yaba ibihugu vya Amerika ibihugu vya rutura n'ibindi igisata cyabagwiza tunga arico kirema itunga kidateye imbere giteza imbere igihugu ntibikunda kwisha gutera imbere nico twamagira n'abandi bose kugira ngo bashire imbere inyungu za benshi inyungu z'igihugu niko inyungu z'igihugu nizo nigu zabo yego mbere nk'ubu honorable Suguru umushinga amateka ubu nta muntu uvuga ati honorable Suguru akorana n'abanyepolitike nico gituma bivuze uko ubwo ntaba abagwiza tunga ntitwose hiva dusanga ari mwebwe muri n'abanyamitahe mukaba n'abanyepolitike nivyo jewe ndumunyepolitike kandi n'umugwiza tunga mugabo igihe je nobona yuko inyungu ziwanje atazihari sinovuga ko umunyepolitike mvuga byose bigenda neza ibi ndiko nabivuga ko simvuze ko vyose vyera de navuze ko hariho vyinshi bikeneye gukorwa twosha no kwigaruka ko turabiye hamwe ivyo abagwiza tunga bakeneye uno munsi barakeneye gushikirwa cyane barakeneye yuko ibi bintu byo by'igituriye ko bihagarara barakeneye yuko cyane yuko umwe wese akora ivyo ajejwe
cyane cyane yuko ibintu vya conflit d'intérêt bitobamwe kuko mu bintu bituma abagwiza tunga bazingama ni uko usanga ari abakozi ba leta baja ku bintu byo kudandaza kandi kizira ugasanga rero haca aba conflit d'intérêt ushobora kuba akarorero dufate nk'umushikiranganje w'amagara y'abantu uno munsi yoramuka adandaza imiti akaba shagura imiti acata gushaka kudandaza imiti aramushikiranganje w'amagara y'abantu murumva neza yuko ico gihe ahuye n'abadandaza bane ico gisata aca babuza gukora yababuza gukora ugasanga rero bace bazingamika iyo kure mitunga kubagwiza tunga hariho nibindi ibi vya BBN basanga baraba ibintu vya quality turakeneye neza yuko ico gisata ca BBN gishikikirwa cane kandi kugira ngo gishobore gufasha cyane cyane mu bintu vya exportation harakenewe ko ama politique cyane cyane la stratégie la stratégie pour la promotion des exportations ngino bikuva mu Kirundi kugira ngo turabe mbega abarundi abagwiza tunga ivyo bakora byoshoka ku masoko kumza makungu hakenewe iki dushaka gushika hehe ivyo nk'ivyo nivyo leta iteza gukora ibibaze gukorwa mugabo tutimishimira cane ko ari bikenewe ndetse twarabonye barabonye yuko ari ibintu byinshi byahindutse muri BBN nuko ari ibintu byakorwa bitakorwa neza rero hari ibitagenda neza mugabo ico twishimiye nuko abanyepolitike cyane cyane abagirongoye leta duhereye kuri ngenco mukuru w'igihugu ico kintu amaze gifata mu minwe kandi yerekanye neza ko iyo tuja tuzoshobora kuhashika abagwiza tunga badashigikiwe cyane cyane badakoze biyumvira inyungu z'igihugu dusaba yuko rero n'abantu basanga babiri mu bisata bitandukanye bishigikira abagwiza tunga za ADB za UBR za BBN basabwa gukora ico bajejwe kugira ngo bashigikire uwo mutungo gucreya richesse murumva yuko ibikorwa rero bikenewe birahari ntaco reka turagaruka François wewe nk'umuntu yatembereye mu bihugu cyane cyane nk'Ubushinwa ndazi ko gushika no munsi igihugu c'Ubushinwa ni ca kabiri ku isi mu bihugu biteye imbere inyuma ya leta z'ubumwe za Amerika uno munsi tuvuze ngo Burundi bwifise muri 2040 buteye imbere muri 2060 ubona Uburundi bwugira warasumye ubwenge ivyo ari byo byose vyogenda gute kugira tuve mu majambo twese tuguma tuvuga ngo vision ngo imbona kazuza ariko kugira bije mu ngiro murakoze cyane gose kwico kibazo mumbajije naho kiragoye kuko mu Kirundi havuga ngo ingendo y'ubundi iravuna mugabo ariko ku wundi yatambutse neza katagurutse ni kamiyo bweze jewe nararose bakwe mu 2007 ndashika mu ico gihugu c'Ubushinwa mvuye ngahe wacu Burundi igihugu bariko barakwitubwira muri kahise batubwira ko mu myaka 80-70 cari mu bihugu 80 mw'isi dufate bikenye no kuvuga nticara mugabo ugiye kwiyumvira uti none iki gihugu nagiye gushika mu 2007 nasanze naba mu gisagara ca Shanghai gikomeye cyane gose mugabo gifise cyari gifise ama metro 3 ajya amabara yo mu kuzimu mugabo navuyeyo mu myaka 4 gifise amabara yo mu kuzimu 13 mu myaka 4 navushitseyo ifise inzu nini ya nabona yari nk'inzu y'inivo 30 ubwo naravuye mbonye inzu y'inivo 110 120 ivyo nivyo nabonye mu myaka 3 bihindutse rero niho nagomba kugira ngo ngaruke rero no mu twabaza nivyo batwigisha ati none ibi bintu kugira ngo bashike kino bihugu byagenze gutati mwe mwabona ari bitangaje ati harageze igihe hari abantu bitwa bamawo baritanga kugira ngo ibintu bihinduke kuko icari kihari nta nakimwe gitandukanye biri wacu kuko abanyamahanga iyo bashyize mu gihugu cy'iwanyu bagerageza kubacanishamo bakagira umugumwe bateza imbere ucubandanye bashigikira n'ubundi mugwi bagendera ko bakagenda bararya rero bamawo bagwanya nabo bitwa bacangayiceke abakomuniste no kuvuga abantu basangira ibintu baragira imana baratsinda mugabo mawo yatwara igihugu c'Ubushinwa ije ikintu camugumye ko nuko abanyagihugu yabagumije ngo basangire mugabo murona ako gatima kasa tuntu twanje kama mu bantu beshi mu myaka baciye bashiraho programme bise ya ntuze ya réforme culturelle ya changement de mentalité kwabashimwa bujya kugira ngo bagere hariya harapfuye nk'imiliyoni zika 60 bishwe n'inzara n'ibindi bintu rero niho mawo yabaza batwo mugambwe barategura ati tugende tubaze igituma dufise ingorane muri kino gihe twahejeje reforme tugafata igihugu mugabo dufise ingorane abantu bariko baradupfana burya barageze mu ntara imwe
ndahibagiye umugani Hunani barabaza sinzi umugabo umwe yadugije urutoka aravuga ati kuko ico gihe kera ubivuze utabibwiye umukuru w'igihugu wabupfuye ati ikibazo cari kimwe mbega ingorane dufite ziva kuki uwo mugabo niwe wenyene mu gihugu c'Ubushinwa yavuze ijambo umuganga wacu ugenda ukorera ko retraite barafata amastrategie yavuze ati ingorane dufite nyako mukuru w'igihugu 80% y'ingorane dufite ziva ku kutamenya 20% zikava kuri calamité naturelle ibidukikije bishobora kuza inondation ubushuhe ati byo nitubi ati nitwa paruvena gukosora iyo 80% ati igihugu cyacu zokiza gitera imbere naho rero abashinwa baciye bicara bakora programa yo gutangura kurungika abashinwa kwiga hanze bagirana ama coopération d'ailleurs coopération mbere n'u France kuri ntuze de Gaulle barabaha institut y'Lyon ya forum y'abashinwa aribo abo bitwa ba Deng Xiaoping na ba Xu bagiye kwigamo haca haza amakuru abiri indani kura y'aba progressiste na kura y'aba conservateur yaba conservateur rero bari bama bavuga bati twebwe nta muntu numwe kiretse Uburusiya dushobora gukorana abandi bose n'abatrete tukigura ku bazungu rasubira kutwica mugabo Deng Xiaoping ari jambo nuno munsi rikomeye ari nawe yatumye igishimwa Ubushinwa buhagaze ko yavuze ati igihambaye ku kayabo sukwera canke kwirabura igihambaye ku kayabo nuko gafata imbeba ati rero abarusiya nitwabaguma ko nabo bakenye turapfana nabo ati mugabo turabe rambigite strategique ukuntu abanyamerika baca babati ko kubijanye na business bakomeye reka dukorane na business bijanye na ideology ntibirimo ivyo tuzokorana n'abarusi hamwe na kiritire rero nja kuduga mu mwaka mawe yarapfuye kuko nta muntu aramba Deng Xiaoping araza arafata igihugu mu nyuma afashe igihugu ikintu yashitse ko ari cyo ngomba kubabwira ni reforme économique na ouverture y'igihugu c'Ubushinwa kuko urumva abashinwa bari bariyugaraniye ko kabuya kwa Corée du Nord atanu mwabemera iki kintu benshi barakimwankira ati no mutretre atagomba basubize mu bazungu mugabo we yarazi kwirya jambo nababwira ati kuko ikintu agiye hano bita Shenzhen niho yagiye gutangura l'ouverture yayo bavuye muri kongere y'umugambo Shenzhen no munsi mu Bushinwa ni kimwe mu bisagara gikomeye cyane gose abi ama multinational cyaza ari delocaliser bashizeho zone spéciale économique yavuze ijambo rimwe ndarisubemo mu gifaransa bati être riche c'est un honneur et aussi glorieux mais être pauvre c'est une honte iryo jambo abashinwa bamaze kuryumva yuko être riche kuko urumva muri communisme ya mbere carazira yuko ugira gute kutunga kuko ivyari ibintu communautaire d'ailleurs ni jambo keshi mugabo ya paradigme yari irimo naho bafashanya carazira gusaba muri communisme naco gituma mu bashinwa bakubiye ngo nicafalameo ati indamutso yari wariye cyane wariye ni uko baramukanya yari yakubiyane wocigora womeyo ufise utwuta wadutaje imbere kugira ngo adutora ari mwene wanyu ntiyicwe n'inzara rero nza kugaruka ku bintu iyo reforme rero ayitangwe ati none tuzoshikaho Ubushinwa bugaruka bujuwa role international ku isoko mpuzamakungu tuzobijamo gute kuko Deng Xiaoping yagiye kubishikako yaravyuguruye ariko ico gihe rero bava muco bita economie planifiée aho vyose bikontororwa na leta kuri mu muceri kuri mibiki kubaka yari programa ya leta tizokubaka inzu zigana gutya tuzorima gutya Deng Xiaoping ati no tugende gahoro gahoro twugurure le secteur privé kuko honorable yakivuze harya ati mugabo secteur privé patriote nationaliste iziza gukorana hebreshe babazungu kabazungu baratinya kuza gukorana n'amasosiyete ya leta bacha bibaza ko bacha babatwara ibintu cankiro model mugabo bacha barategura le secteur privé yumva igihugu kugipfira iza gukorana n'abazungu zoza bacha batangura amazone spéciale économique Shenzhen Shanghai za Nimbo za Daria abazungu batangura kuzana imitahe mugabo Deng Xiaoping ari byinshi atabonye kuko muri 2001 niho Ubushinwa muri OMC uko bamaze imyaka 13 bariko baranegosia kugira ngo babemerere kuja muri Organisation Mondiale du Commerce ivyo ni ntuzeye uyu president yapfuye imbere ya Hu Jintao yitwa Jiang Zemin
niwe yabibonye n'abashinwa ntibanatahura ukuntu ubu babemere ko reproduit chinois zishobora kuja ku isoko mpuzamakungu. Murumva yuko la vision iva kure kandi sukuvuya yabibonye kandi babishira mu ngiro. Urumva rero abatangwa bazanye imitahe mu Bushinwa ubuzi burabonetse. Hama rero mu nyuma etape ya nyuma novuga ko ikomeye yabaye etape yuko uyu president mushasha waje Xi Jinping niwe yaciye avuga ati ubu cette fois ci byose twabirose tugaruke ku ndoto y'Ubushinwa yakera twari dufise la route de la soie gusubira kubaka amabara ku Bushinwa ubu cette fois ci turafite amahinguriro ubu dukeneye matière première tudafite amashome de fer tudafite amabarabara tudafite amaporo mu bindi bihugu ntibizokunda. Ngaruke rero ngahi wacu rumba mu Bushinwa hariho ikintu kiri muri constitution yiwabo gikomeye nico bagwaniye ko cyo gibamaho na badesha opingi gikomeye cari cuka barugwanye abavuye ku mashuri y'Iburaya bavuga bati ni mutubise dutware dufise ubwenge mugaba bagwaniye igihugu bamwe bagwana n'abanationaliste bacanga isheke nabo bati mwege mwabonye igihugu twaragifashe turakizana ubu mwumvise yuko abana bahijya yeje muze gutya bamwe ati none iyi ntambara mondiale gorbazizo yigira gute hataje abakinyi bamwe bakomeye ba Ronaldo na ba Zidane bazi gutera umupira kugira ngo twinjize. Hari jambo bashitse ko bashitse muri ntuze yabo muri constitution rivuga riti korera igihugu cawe ugishoboye ni waba utagishoboye amagara gukitse igihugu kizokwitaho. Ico kintu rero ngahi wacu urabona umwe wese ko iryo jambo ritari ngo wese afise kerente yakazoza ubwoba benzobaho gute uri kwidekere umushikiranganje umudeje umupresident eko umuntu wese nzobaho gute mugabo hari iryo jambo rimaze kuja we urakora uvuga uti ndazi nimba narabaye umushikiranganje hari quartier yababaye abashikiranganje nzohereza kuja kubamo nimba ora umushinga amateka nimba ora colonel hari quartier yabiswe ababaye ba colonel uzohereza kubamo warabaye umukuru w'igihugu aheza neza ntuhemukira igihugu nuko rero mu majambo make ikintu bace badana cyabico bitara pensée unique bagaca badana école ya idéologie ya éducation civique ivyumbira igihugu kigenda mukavyigishwa kugira ngo ntihagire ibintu byo gupatoja. Hama ikindi kintu gikomeye nabonye iwabo ini wacu cyane cyane twovuga Burundi gusa ndabona Afrika presque yose turacakibura kandi tutagihindo bizotugora iyi approche ya planification intégrée turayibura ahi wacu uzosanga ministre si Burundi gusuje no muri Kongo na Tanzania nayibonye ministre wa kanaka wa nkuwa solidarité avuga kari umenga niwe atabayeho ntivyokunda. Ministre wa infrastructure ati nije no kubaka imbere. Ministre wa agriculture ati ntabonetse wasanga ati nijewe mugabo muri planification intégrée umukuru w'igihugu yavuze ati jewe nshaka gushikira croissance ya 8%. Burya baca baja kwicara akavuga ati vyotira 8% vyo bibihe ivyo bahejeje kubivuga bavuze bati nabahingurira ngaha azotanga ubuzi aya naya ayaje imbere none matière première zizova hehe. Ministre wa agriculture ahamagwa na ministre wa commerce na industrie ati burya wewe iwawe nzokura yibi mugabo hari ahantu nzokubaka ihinguriro nta barabara rijayo nta mazi ariyo nta nzu abakozi bazobamwo bizogenda nta bitaro byo kuyivuza sinzi uko mwamaze kuvyumva. Ico rero catumye mu Bushinwa bagacavuga batege amahinguro tugiye gushiraho. Ministre wa education ubonye namaze kuyumva na secteur arimwo burya ro programme education asosora ino ordonnance yugara amafiliere amwe ikugurura amafiliere azojana aho hantu bazobari kubarubaka bya bintu. Sinoja kuvuga byishingira muri ko murumva muri kumva comparaison uko hama ikindi wabo mu Bashinwa aho Mushinwa ari mutima wese mu byo bigishijwe mu karanga mutima no gukunda igihugu iwe Ubushinwa butarimo arabona yuko Ubushinwa butariho atashobora kubaho. Umushinwa yare ari ngahi Burundi ari he agafaranga rose 80% asubiza iwabo
mugabo ngahi iwacu biraryoshe kuja kubika i Dubai, kubika muri Kenya, Amerika, Canada bakitwengera wagenda mu statistique ugasanga bafise ibintu byinshi n'abarundi mugabo baje kuraba muri statistique ati ico gihugu ico gihugu canyuma gikenye murakoze naho nagomba kugira ngo ngarukirize muce mwumva yuko impingi ntivyari bigoye mugabo impingira cyari ndende mugabo hari ikindi kintu uri wabo gikomeye iyo inyungu za bose hagize umuntu azirengera no kuyica barica narigeze kwivuga mu nama turi kumwe ba honorable barambuza n'abandi yari iby'amabanki ibi byo bya todoshani ndababwira nti mu Bushinwa nshitseho 2008 barishe abashanjera abavunja 110 mbona n'amaso kuri televiziyo twarabiravye hari umugabo yari ministre yitwa Liyubawe yari ministre wa sécurité publique akagira madame yari PDG wa Chemin de Fer burya bamumanitse 2013 baramwica kandi amahera bamusanganye bashize mu gihugu muri economy burya Ubushinwa niho bwaca bushikira Amerika buradepasa Ubuyapani hamwe n'Ubudagi murumva rero yuko umugane wa Deng Xiaoping tugomba kujabuka uri tuje muri reforme turimo tujabuke freve amabuye adutobora mu kirenge ariko tujabuke murakunu kuvuga mu kirundi nta uhakura izitamu ry'ireforme rero umukuru w'igihugu yazanye yiterambere ntikunda ta sacrifice zibayeho mu gihugu kandi abantu bagomba kubaha kandi abantu bagomba kuja ku murongo ivyo avuze ko ico dukeneye gusa kumufasha no kumufasha abatekinisiye mbega ya croissance turondera kuko sari amajambo menshi president ntakeneye kuvuga ibintu byinshi avuga ati jewe mpera atanga uri yantasa abandi bashaba je nkeneye croissance abatekinisiye baca bicara bagasha baprioriza ku myaka 3 ku myaka 4 ibije imbere abari muri education bahindura ama programme abari muri aménagement des territoires abagira gute hama kubaho tukaba twateje imbere igihugu cacu ivyo cimbuye kikagaruka kubitugaburira tumeze neza murakoze Karego wewe umunsi biyumvira umunsi mukuru vyarivyo vyose ntiwari kure ya Nkurunziza kandi na president ndayishimiye n'ubuntu uri kure yiwe none wumvirije ibi François dushikirije mubona mwari yumviriye aya ma reforme aya ma ouverture uko kuntu abantu bo kwiyumvira kugira natwe turabe ko twovaho aho turabe ko ku mwaka tugenda turaraba ubu muri ko muvyumvira gute twoshobora kwishira mu ijambo rimwe ivyo twita intwari ibereye intwari ibereye nde ibereye iki imigambi yose yaba amategeko yo kugwanya kugibiturire amategeko n'ayandi mabi bijanye ayo mategeko yaragiyeho ku ntwaro ya Petero Nkurunziza harajaho n'ubushikiranganje buje bw'intwari ibereye turiko turavuga Petero Nkurunziza na Evariste Ndayishimiye arabutse igihugu no munsi s'abantu batandukanye cyane n'umwungu wa Rwaruyuzi Rwaruyuzi bakomoka mu mugambo umwe urugamba rwo kubahiriza itekane by'igihugu guhabuza bararusangiye n'ubwo yuko umwe yakoze ikigabane Chambere undi ariko arakora icakabiri kumbura zobona n'icya gatatu hari byinshi cyane bahurirako umunsi mukuru rero kwibuka turibuka imboneza kizigenza mukuru no kuzirikana igihugu n'umunsi mugabo ibikorwa ariko tuguma twiyumvira yambona kazoza imbona kazoza nivyo cyo nagomba kumenyesha nuko nta kintu novuga kuvyerekeye amategeko kuvyerekeye imigambi n'imigabo vyose birakwiye birahari birakwiye kuza naho nyine cyo Evariste Ndayishimiye yavuze ati nta n'ubushikiranganje bw'intwari bereye bugikenewe twese tujejwe intwari bereye guhera kuri jewe intwari bereye ndayifashe mu na mwebwe mwese dufashanye umwamagirwa n'abagabo yaravuze ijambo mu mwaka wa 2022 kwibarabara gitiro kwikukira urundi bwibuka inta yo kwikukira bwahabuje yavuze ati ngenda babwira ibintu bitatu bikomakomeye bizotuma dutera indi ntambwe mu iterambere icambere no kumenya yuko amategeko y'u Burundi ari kirazira kubaha amategeko rero arasanzweho amategeko yo mu Burundi ni meza cyane arahari ariko bayacira ruhande benshi bariyacira ruhande nibyo François yavuze rero hazokenerwa umwanya wa za sacrifice dukwije bwa butungane bw'abarundi guhanura kwihanikiriza guhana guhasha mbere no guhamba arivyo ya pene capitale yahoraho kera ikaye no mu bihugu bimwe
bikenewe bibaye ngombwa erega kuva na kera abantu barabibicibwa mu Burundi umuntu bakamuca bakamuharira ivomo umuti wa kanse no guheba iyo vyananiranye gose cyakabiri yavuze ati agataka ku Burundi ni kirazira ni naho wabonye yasubiyemo amakontra ivy'amasezerano y'ubujyajya yari yabaye hagati y'irya leta y'u Burundi n'amashira hamwe atandukanye avuga ati aho Burundi hose tubona ko inyungu z'u Burundi zitubahirijwe amateka agahonyangwa tuzobisubiramo icya gatatu aravuga ati umwene gihugu Burundi ni kirazira aho ngaruka kuri imwe no Abesuguru Olivier yavuga kumugwiza tunga ataye giturira bishaka kumugwiza ambabarire kumugwiza tunga kubunyamitahe nta ngorane gutanga giturire wewe aravuga ati nina gitanga aramenye ingene umwene gihugu ni bazocishura abo nyine ndagiha ni bazocishura ivyo yari bari gukorera ibarabara riciye miliyaridi 30 ukamwaha giturire 10 azokorera ibarabara y'imiliyaridi 200 wowe uri kuraraba uzomenga gukoreye ibarabara ya 30 mugabo yakoze rya 200 ninda zo kwishura umwene gihugu ace agendesheza imodoka canka takora rya 10 nawe 10 rinda banze kwiba byose birakunda wawo ni wa mwibose ati hajyana iberaga kubitwa ibirago gihere kikuriye uje gukubita ikirago cyamaze kugishuka cagiye ubwo ya mwene gihugu ni bazosubira kuriha ego muri ubugwiza tunga umunyamitahe arishuriramwo arariha bike mugabo ariha mu bandi aho rero tutagiye turumva ko mwene gihugu ari kirazira bizotugora kugira duce kuyombona kazoza rero umukuru w'igihugu yavuze igihe ariko aravuga leta azoshiraho igihe ariko arasaba rundi ko bamutora yavuze ko dushiraho leta y'abahinga kandi twarabonye abahinga baraje abaharo no munsi nabamaze kugenda nabahinga ubwo nibaza yuko mu minsi iri imbere tuzomuhanura nzobya na leta yajya naho twitwa baje nama ariko n'abahanuzi turabaje nama turabaje nama twebwe ko mu ngoro mugabo bose ubona nawe urumuje nama wiwe urashobora kumwandikira ukamugira inama bose ubona n'abaje nama badakorera mu ngoro hajya sabaje nama benshi tutazi nakenera n'abanyamahanga abahamagara akababaza des experts batandukanye urazitanganye kandi tuzo razakira tuzomugira inama yuko azoshiraho leta y'abahinga mugabo abakunzi b'igihugu de patriote kujya bayivuze bakunda igihugu ushobora kuri umuhinga ariko udakunda igihugu abazobajya abakunzi bamwe bagasimba mwavu bamwe basoma mbiki bigi bamwe bapfamfe twega izinyigisho ku gihugu umukunzi wagasimba mwavu ni wa wundi azi wawe utarakuka cyangwa utarakubura uko hasa hose avuga ati jewe naho sagute ndagenda sindi nagwa yarashaka kubura soma mbike no ndavuga ati soma ndakubikira nejo ni gwawe pfamfe ni wawe ndavuga ati upfuye twojana turakenera umwe nabo bantu ubwira tubaronke nabo bizova he tuzokenera bizoca mu ndero hari gisata gitezo kwitabwaho cyane igisata c'indero igisata c'indero nizo nyigisho wumva zo kugwanya bonne gouvernance kugwanya giturire intwari bereye gukunda igihugu tukaja turazigisha abantu b'imyaka nka karegwa benshi bamwe Petero Nkuruza yavuga ati nabantu bamaze gupfa turashobora kubunamira tukareka bakarengana reka twiyumvire urunganwe rushasha turiko turarengana go rurenga ruzodukorera mu ngata jewe kubganje harakwiye gutangwa inyigisho zo kuzirikana gukunda igihugu guhera hariya hasi muri ya mashure bita maternelle bakabishira mu vyese mu dukino hagacapka hirya no hino kwibarabara ivyapa bivuga ikizira abantu bakamenya ico baje baraziririza erega mu iterambere zoshikako n'imyaka abantu babaho abantu nibafungura neza abantu bagatunganirizwa atawanja wangura abantu bakaba ahantu heza kuko niyo mbona kazoza y'igihugu iteye imbere igihugu itembere nabene igihugu bateye imbere turatera intambwe ku munsi twahora dufise za nkoko navuga turonka igitiba turonka igiseke tuvuye ku giseke tugatembere turonka igitiba hama turonka ikigega reka ro tuje ku kivi dukore n'amajambo abe make mugaye bikorwa bibe byinshi umurundi wese ugati jewe avuga ati jewe aho ni nkumenyesha makuru mbega umenyesha makuru yifashe mwaka wa 2040 azoba ameze gute mbega imbonesha kure yifashe iyo bimeze gute mwese yihe ivyo agomba gukora ivyo agomba gushikako hama turi kumwe twese birashoboka we niwe bishaka ko mu gisata cawe nkabishika ko mu gisata ciwanje uri mu gisata ciwe tuzohuriza hamwe ikindi kintu roki abandi dutezwa kumenyera nuko nta gisata na kimwe kizosigara inyuma ugomba development kwibadira biterambere rirama no kubwa mbere riba ridakumira kandi riba rintegrar atagisata na kimwe gusiga ni wavuga ngo nduza rujya rohome ntarudugije inzi cigwa turadugiriza rimwe hose tuduge tuzoshika abashinwa bumvise ko babishitseko
ikintu cyo gukunda igihugu ikintu gikomeye cyane nagomba gusaba Alain ajeje uwo mugambi yiyumvire n'uburyo bukwiye muri izi nyigisho izi nyigisho ntizize zihagarare ngo zaraheze oya kuko harabatazize harugwaruka gwaruko no munsi harabatarataho harabatarataho ko Petero Nkurunziza yavuze ati uko bimeze igihugu cy'u Burundi kiravye kimeze nk'umuntu yari ishano byinshi abigaburirwa n'abantu benshi barijya imyaka myinshi bisaba rero yuko n'umurogoro uba mwinshi kandi umwanya muremure ari bakeneye kwina bakamwina ari igihugu ukeneye kwirukisha bakarikirukisha ari bikeneye gutegwa inshiga gutera inshiga imiti ikoranye bigataba bigahera bizohera ryari harabo binyaruka arakira n'ingoga harabakira haciye umwaka hari n'abakira na Yezu yari umuhinga mu gukora ibintu byiza no kwigisha yaravuze ati Imana abo wampaye narabazigamye mu izina ryawe nta watakaye Yesu wari yagenewe gutakara hari abagenewe gutakara bazotakara naho twogira gute urakoze ale je numva ivyo Karigwa avuze birimwo filozofi nyinshi no uvuga ariko tugiye neza na neza wewe mu biro vy'umukuru w'igihugu jejwe imigambi y'iterambere ubona uko babivuze cyane cyane François wumva murabona ko kwa kugurura suguru yatubwira ati public privé ya partenariat nibindi ntituvuge ngo kwiyumvira mu bashinwa mu barusiya umunyamerika tumukeneye kwiki tukironke umufaransa umukeneye ko ubuhinga ubu uri umukeneye muri ko muvyumvira gute namwe kugira ngo ya migambi François yatubwira dutere tuje imbere Ego murakoze cyane mu byo François nabandi turi kumwe ngabashoye kuvuga cyane cyane no kuraba ibyo turiko turakora birondera kugira neza nde muri statistique ni avango ni unité d'observation ninde ibyo turiko turakora byose birondera kuzanireza ineza nde muri ico gihe twabonye ko ari umwene gihugu twifuza yuko yova mu bukene arimo akaduga ku rundi rugezo bica bituma nivyo turiko turiyumvira mu gukora tutiyumvira twiraba twenyene nabi wacu baravuga ati no munsi nahisemo gufata ingingo kanaka izotuma ujya mwene gihugu ava hehe agashika hehe ko nabivuze mu ntumbero imbona kazoza yuko ari c'est l'amélioration des conditions de vie de la population et la réduction des inégalités ndagivuze mu gifaransa twumva uyo mwene gihugu ingene abarundi bubaho neza yego hanyuma rero bica bica bidufasha rero kugira kimwe François yavuga kijye na planification intégrée byinshi ndakinga nicyo bita budget intégré twiyumvire nk'umubiri iyo ndiko ndafungura nzi ivyo nza gufungura bizagira iki ineza ukuguru kagira neza ukuboko kugira nze kugira amagara meza umubiri wose ego bica bidufasha rero ikintu kimwe kijanye n'ibintu bijanye byo gutunganya imigambi mu gutunganya imigambi ni kihe twotangurira ku muntu akeneye yabivuze Karegwa kubijanye umurundi yifashe yo bameze gute navuze bya biharuro 9 bya bicapo mfatiro 9 icambere ni kihe turiko turaraba umurundi arabaho akaramba ubu turi ku myaka 60 umurundi yabayeho neza giye kuraba nk'icyo giharuro mfatiro twifuza gushika ku myaka 60 nyine mu myaka 2040 mu mwaka 2060 dufuza gushika ku myaka 80 ni bihe bikenewe rero byankenegwa uyo murundi yavutse akaronka aho yivuriza ahigiye kuronka aho yivuriza akaja kwishura akiga atari wa ndatangura amashuri y'imyaka 3 Bujumbura ubundi atangura n'imyaka 7 kuko twako turavuga ikintu iterambere ridakumira nico amaze kwiga akaronka akazi aronsa akazi nabura akazi kubera ava epfo canke haruguru canke hehe ndiko ndaraba wa mwene gihugu amaze kuronka akazi kiwe ntihagire umurenganya ntihagera ko aza gukukuruka niyumvire yuko ari condamnation à la mort agera kujya muri retraite umengo umuntu arapfuye amakete agatanga kuri kirango munyongera imyaka 2 ngahe twumve yuko yategekanijwe neza akaba afise uburaro bumeze neza ari muri BHB akaba yaraziganije neza bizotuma ya myaka 60 ijya kuri 64 ijya kuri 80 nuko rejo byose ndiko ndakora bitandukanye ya planification intégrée ahembwa umushahara yaragize ataraja muri retraite hanyuma cyamvuga na cyakime cyangagement de l'État umukuru w'igihugu ko murakigarwa ko dazi ko umukuru w'igihugu yakivuze harimo kimwe mu bivyo bipimo fatiro kijanye na leadership muri leadership bavuga c'est la capacité d'un leader
à mettre en œuvre ces réformes iyo ni réforme twe gushika no munsi dukubitirwa kuraba yuko ivyo yavuze bizoshigwa mu ngiro nico gituma agenda bivuga ko ari ni deni kandi hanini ugiye kuraba si kudashigwa mu ngiro si nibiva iwe ko twamama nama turiko turaraba nyene byo ni hamuri kimbiga nyine ni bimwe ko ravuga yuko dukeneye abahinga batiraba batarabi iwabo bakarengera inyungu bashaka kuziganiriza abantu neza kwizo bavuze ziziganiriza abantu zifise amazu mu gisagara zifise iki yeske buryo buragaruka kuri wa muntu yaziganirijwe ico ni kimwe ikindi gipimo cya kabiri nkunda gufatira ko gikomeye cyane kijanye nikime bita PIB par habitant kitegerezwa kuva kuri 357 dollars ku mwaka ku munyagihugu kikaja ku 2000 nico cyo kizokwerekana yuko umuntu yifashe tuca tuva muri ya majambo yeske muri none turiko tugira iki kugira ivyo bikunda ico turiko turakora ubu ivyo bisaba yuko duca muri cya kindi bita transformation structurelle bwa butunzi bw'iwacu ibice 30 kwijana biva mu gisata cy'uburimyi kandi twatuzi yuko uburimyi ari gisata gishwagura n'ibibazo bijanye n'ibidukikije n'ibindi nidushwa kuzana ryaterera mbere rirama kuko ni gisata gishwagura n'ibibazo ibintu byose bikamera nabi twifuza rero guteza imbere gisata kijanye n'amahinguriro uno munsi murazi ko twaronse umwimbo w'ibigori eske tugarukire ku bigori gusa ikiro kigugumira amajana 7 muga icyo kikiro ninagikiru ifu kizoca kima 3 ninashiramwo bimwe byo gufortifya kizotuma babana bagwaye ivyo gufungura nabi baronke vyankenegwa wa murimyi yahora agurisha ikirigyo n'amajana 7 azogurisha kuri 3 kubera iki yashoye guha akazi wa wundi afise mole kugira ashoye guhingura yashoye guha akazi wa wundi azozana wa mufuko kugira ashiremo bwa bufu yashoye guha akazi wa wundi afise ikamyo kugira bikure ngaha bitware muri Kongo ndonke amadolari dukeneye igihugu igisata cy'ubutunzi nivyo bitavuga yuko bigwiza umwimbu la valeur ajoutée kandi ivyo bisata bya bigori mwumvise no munsi mushikiranganje wa mbere ko ravuga ati ibigori mubike ivyo mushobora kuzofungura ibindi mubizane muga kandi tubahe ivyankenegwa bituma wa mwimbu w'ibigori mufisi udashobora kubura ababona ko bishobora kuba tushoye kubihingura tubibike neza kuko utabibitse neza wa mwimbu cyucika tuca duhomba muga wabo ufunda bufise no munsi wa musesekara mfise no mwaka ndashobora kutwara muri Kongo cenka zofungura umwaka uza mu gihe ibidukikije byo byaduhindutse aho ndi muri iyo planification iri intégrée iyo budgetation iri intégrée ikindi kinagara kunda gutanga cyane nikijanye n'igiharo kijanye no kuzana abantu bisagara le taux d'urbanisation uno munsi turi ku bice 11 kwijana ku miliyoni 12 dufise z'abarundi no kuvuga ko umuriyoni n'ibihumbi amajana 2 ari baba mu bisagara muga ibihugu bimeze gutyo bishobora gutera imbere twifuza ko abantu tubakura aho basabagiye ku mitumba tugire ibintu vy'ama villagisation tubegeranirize hamwe tubaha ama village ameze neza mugani bigarukira ngaha bisaba yuko ujejwe ivy'uburimyi amenye yuko abantu bamuhaye amatongo harimo niyo tuca tugirira ama cooperative kuko abantu bace bashira hamwe ya matongo igihugu ni gitoyi murabizi igihugu cy'u Burundi hanyuma babahe impapuro bimwe bita titre foncier ama titre de propriété bituma bashira hamwe ya matitre niyo bazoja muri BHB ikabaha ideni kugira bashoye guhinda cya gitata cyo kurima dusuye kurimisha isuka muri cyo gihe cyo turimisha za mashine turi 5-6 tuzogura tracteur tuzogura vya vyuma vyo kuvomera tuzogura imbuto zirobanuye bitume turima twubake vya bigega ariko aravuga ikintu mukuru yuko konda kuvuga minsi yose ati abarundi bari baciye ubwenge kera yubaka ikigiga kuko yari yiteze umusesekara uno munsi aba fonctionnaire twese twiteze umushahara ku musho w'ukwezi nta numwe afise igigiga kuri kote wageze ikibazo kiba twese ibiciro biraduga bisigura iki rero ya ma cooperative acaza akora ama cooperative duhurira ku vy'ubutunzi nituba tugihura ku vya politiki sangwe ni kintu ciza cyane mugabo kubera abantu tugishushu ya politiki gituma abantu badashobora kuja hamwe ivyo nibigarukira nga bice bisaba naho njya ama infrastructure ashira amabarabara kugira wa mwimbu dushoye kura nkaho tukura muri ministère ya intérieur no muri ministère ya infrastructure ya taux d'urbanisation turashobora kuva kuri ya wa muri yo n'ibihumbi amajana 2 tubona ko mu mwaka 2020 twifuza kujya ku bice 40 namba dufise miliyoni 20 ico gihe ibice 40 vy'imiliyoni 20 ni zingahe no kuvuga nzo bangene nk'abantu bashika miliyoni 8 kuri 20 no kuvuga mfise umuriyoni n'ibihumbi amajana 2
nifuza gufata imiliyoni 7 z'abanyagihugu ndazikure mu mihana aho zitabaho zimerewe neza ndaziza naho zitegezwa kumera neza inombero so kugwiza kwegeranya abantu twifuza yuko umuntu aza kubaho neza aha muraza kuba muri kino gitabo kubaho neza ndavyumva ikibazo aho kiri nuko abarundi n'agatongo ni kibazo gikomeye cyane ni mune ko ndavuga ariko ari communication tuvuga nitwagira communication ishingiye kuri ivyo idashingiye kubijanye n'iterambere bizogura ko umuntu mukura kujyatongo kubera iki yanka kuva mu itongo giyiwe nuko tamuyaye cya gipapuro ya titre de propriété kuko nicyo kijya gipapuro cerekana takarimbikiwe gatangurira ngaha kagahera ngaha ko murazi ko dukunda imanza abarundi muga dufise ivyanditse n'agatongo sagatongo akunda nuko azi yuko imanza z'amatongo nibaza ko mu byo muzihutira no mu biro by'umukuru w'igihugu harimo imanza z'amatongo mu Burundi nico gituma muza kubona muri imbona kazoza mu engagement de l'état turafise indicateur yitwa absence de troubles sociaux tuca tuza kuraba ni kihi imanza nyinshi ziva kuki ziba kuri ivyo amatongo nico gituma n'ikintu nashakanira kamo ndazi yuko honorable ari muri ivyo adusabye muri commission ya finance badushiremo ikintu cya schéma national d'aménagement du territoire tumya ati dufise 27000 km². Twari twagisavye mu gihe turakora budget ko iyo schéma national d'aménagement du territoire niyo zo twereka ati aha ni abantu baba aha nategezwa kuja mahinguriro aha nategezwa kuja abantu bajya mu byo kwinezereza ya zone économique François yatubwiye bizoca bituma tudasubira kuja turarima ahantu hatategerezwa tutateza kubaka ahantu hategezwa kurima tukamenera kubahiriza ibi bidukikije kwitanganyika yabivuze karegwa kandi baza ko tuzogikora ni gute turiko karegwa ntimwamana no yego ni gute turiko turagira uyu mugambi kugira abanyagihugu bumve icyo turiko turavuga twavuze tugitangura yuko ni twifuza ko uyu mugambi uba un slogan honorable Suguru ibyo bavuze byose wumva uyewe nk'umunyamitahe aha mu Burundi abanyamitahe bo mu Burundi bona wowe userukira ubu nk'umuntu ari muri Amerika uri muri Japan uri muri Canada za Australia ubona wo mutera kama kakumvira ubumvira iki biriko biravugwa ngaha ati jewe ndazanye imitahe yanje mu Burundi ego climat des affaires nabivuze climat des affaires byambira des affaires n'ibintu c'est un processus ikintu kibera umunsi umwe mugabo urabona aho biba bigeze ubu ndabona ko numvirije aho notera kamo ndafise aho mpera naje kugira mvuge turabikora iminsi yose ndetse turorganiza n'amafoire n'ama exposition tukagira ico bita business forum kugira ngo dushobore guhimiriza abagwiza tunga bava hanze baza kwimvisa mu Burundi baze imitahe yabo kandi ico nubamenyesha nuko hari bitabakamo hari bariko baraza dusanzwe turongoye ndetse conseil d'administration ya ADB n'ubutwara bureau stratégique ni vice président turabibona ko ari abantu bari kwarombera igihugu mugabo turakeneye kubafasha cyane mbega ikintu ca mbere cokogwa ni iki uno munsi ico cokogwa nuko n'ubutungane ico bita registre commercial kugira ngo ama contentieux commerciaux ashobore kuba vide moya mutoya kuko umugwiza watungaza mutahe wiwe akeneye kuva ko ari protéger amategeko ico kintu ca mbere gikenewe ico rero nagira ngo mbere shimire cyane umushikanje ubutungane yuko yemeye yuko bakreya ico bita cour d'appel justice kuri vya justice commerciale ico kizotuma abanyamitahe bagira confiance kuko ikintu cyane ni confiance umuntu azara mutahe wiwe ntawuzana ku nguvu ashaka kuzana mu Burundi ashaka twara handi abanza kuraba ingene araba neza mbega kimimeze gute mbega bakorera muri ico gihugu bameriwe gute mbega abanyamahanga baje gukora muri ico gihugu bameriwe gute amategeko ameze gute rero cambere nuko ubwo butungane la justice commerciale ifonctionne icya kabiri nuko duswanya des investisseurs locaux et étrangers bari mu gihugu bakabona neza ko abo bantu basanga bari mu gihugu bakora bagorokewe kuko nibo ba ambassadeur ba mbere kuko umuntu aje mu gihugu arabaza ati mbega akaza kabaza buhoro bibenze gute mu Burundi ivyo zose ntawuzana amahera atabanje kwirase ntashobora kuza atabajije ikiri cihutirwa nuko hakenewe ibintu bimwe yabivuze ale ibintu vya capital humain kuko tuteveje mu capital humain mbere jewe novuge ko ikintu cambe twoherako l'éducation kuko turavye mu mahinguriro usanga maze umwanya utari muto nuko turafise deficit ku bintu vya main d'œuvre zikarifi haya mwogera mukaraba ama industry agifunctiona neza uno munsi muzosanga abanyamahanga benshi bakorayo muze muri Bararudi muje muri Savonoro muze muri za Musumba muzosanga ari abakenya abaganda abahindi bakorayo kubera iki
kubera dusanga ari ibisata bimwe bimwe tudafise competence mu gihugu umva rero turakeneye yuko ico kintu ca investissement de capital kijaho kugira n'abantu baza kwemeza mu Burundi baronke main d'œuvre iri qualifiée sur place kandi à moins cher. Ica gatatu ni bya accès financement. Nukuri uravye jewe ndakunda kuraba ibihugu hirya no hino. Ndetse mu bihugu dusangiye akarere ka Afrika buseruko. Dusanga kuko turi mu bintu bya commerce bya business ni competition. Ni concurrence. Wewe nushobora kuja muri concurrence na industry yo muri Kenya, cyane cyo mu Buganda, cyo muri Tanzania. Baronka amafaranga kuri ku iciritse ku myaka myinshi mu Burundi badashobora kuronka izo financement. Rero bisaba neza ko twebwe twiga neza tukaraba mbega gutabagwiza tunga ashobora kuronka amafaranga aciritse ku mwanya muremure kugira ngo bashobore kuba competitive. Ico rero ikintu cihutirwa cyane kugira ngo abantu bashobore kuza guhumbira igisata cyagwiza tunga mu Burundi. Ikindi no kongera muri ibintu byerekeye bya innovation guhindura uko abantu bakora no kuzana iterambere n'ubuhinga bugezweho kuko ntushobora kuza gukora udasanzwe uri gukora mu bintu bya technology iri adapte kandi iri actualize uno munsi kora competition yiwa usi n'ubuhinga. Jennifer nibaza yuko rero ibiriko birakogwa nukuri navyumvise kandi ndabishima mugabo nosaba cyane cyane ko twova mu majambo naho nyene nagomba tuve mu majambo turi mu bikorwa nyene cyo mu kwiga arakunda kubivuga abarundi bakunda kuvuga nakunda gukora ibi bintu yabivuze karegwa byinshi byaravutswe nta bintu birebire bishasha turiko turavuga mugabo dupase de la parole aux actes. France mu kurangiza ubanterera gashinge bose we numvise uzi vyinshi kugira ngo ivyo turiko turumva ubampera impanuro ubatekere kugira ngo turabe ko mwakuyu hari ico twobabaza nka evaluation. Murakoze cyane kunsubiza ijambo ibiganiro byari ibintu biryoce cyane gose kandi ndumva buriya ahari volonté n'inzira ishiboneka. Jewe ndagaruka ku bintu bibiri kuko nababwiye gutera imbere birashoboka ariko bivana nico mufashe kuko hari ikintu kimwe mu bashinwa nza kugaruka ko n'ibibiri jambo batanguye kugwanira ko nk'uko turavuga ikintu bita itunga la richesse iwabo abandi ni wacu nguma numviriza muri Afrikane ya Amerika Latine n'ibindi bihugu biteye inyuma la richesse bumva ngo ufise ngo ibidolari ifaranga bya mpuza makungu vyishi ngo ni watunze mugabo nje kucyumviro honorable Suguru na Karegwa bagarutse ko kanare yakivuze arico umutima wa byose bita ikintu cya education ntandakigaruka ko ndakivuge neza mu Bushinwa nibaza na Malezi baragihagaze ko cyane gose bavuze ijambo ati itunga c'est le travail bien fait et valorisé le travail bien fait et valorisé ibikorwa byiza ibikorwa byakozwe neza bigahabwa agaciro ahangaruke kuki nukuvuga mu Bushinwa burya problematique niyo ntari nagikona umwanya rona hagiye ubugoye hari ibintu ndashobora kuvuga ibintu mu mwanya mutoya tuzoronka kandi akanya ko bigaruka ko nta ariko ingorane bari bicari yari ikomeye igihisi yari tangwe gutwenga abashinwa muri les années 70 abashinwa bashikanye umuriyaridi w'abantu ngo rampire da miliyari urumva ubuntu bw'ubukene nyene babona uya muntu avyaye ubwana bwinshi ngaha adashobora kugaburira abashinwa burya desha upingi yabajije ikibazo kimati jewe ni mumbwira ukuntu nshobora kugaburira neza nkambika neza nkaraza neza izi miliyoni 978 burya nico kibazo baca baratera ati rero programme yacu ya reform igomba guhagarara kugaburira neza no kuraza neza no kwambika neza abantu aba bantu ibihumbi izi miliyoni 978 muri ico rero burya niho nababiye ro system educatif y'Ubushinwa umanuke hasi nkino mu mazone burya usanga amashuri n'amasefa n'amayetemu n'amayetememe ayari kuri niveau n'ama centre d'encadrement des moniteurs agricoles ayafise niveau A3 n'abantu bigishwa n'ubusubi imyaka 3 ukamenya kuga kamwe ushobora kuvuga utakakanura kazi neza ugacuja kugakora 20% yabo nibo baje gukora ikibazo baca baduga muco bita les écoles polytechniques communales no kuvuga mu mazone bakoze ikibazo babakeneyemo 20
baja kwiga bazoje kuba les chefs de chantier les encadreurs babandi bamwe les opérateurs twasize hasi hanyuma muri abo baca bakuramo kandi 200 baduga dans les instituts supérieurs et les écoles supérieures nobles bivanye na ambition na hiyo gusanze kigeze ahi wacu none ndakibasubiriyemo ugiye ukaraba ayo mashuri rero mu bavanye n'ibyo ya planification intégrée bavuga bati yari ya muri Nyabihangi wanyu n'uburimyi n'ubworozi n'abazoba dufate abazoba abubatsi ba Bujumbura ba Meri bavuye ngahe muri Bujumbura rero dizo naho kitakivugika natwe tukaba abubatsi bo muri Gitega capitale politique uriya nka Nyabihangi kivuga ati duhe école polytechnique irimwo abarima kugira ngo tumere nka Bugarama ivyo kurya bije Gitega bivi wacu muduhe itabo muce mugenda muduhe na ETP ishuri etemu nditunanakeneye wanashaka etemu amazone bajya buba kuko bajya abantu amazone akwiyemo abubaka n'abamoniteur agricole muzosanga tous les villages collinaires zose zahije kubakwa kuko abazobazi gukora amaplaje dukora prime mu gihugu ibigwati vyubake kumwe burya esheke y'ibigwati hama rero tuzane bwabo bumwe bwa etemu bwa ETS za etale ajya niyo mashuri sino système éducatif burya abazungu badusigiye presque ibihugu byinshi niyagamuka makongera kwicongereza n'igifaransa kera kwa rukongera ko ikilatini ubu ro système éducatif ndumwarimu kare gwarabizo umwanya namazi urone umwana heje kaminuza no munsi ukamubaza ati wowe ico uri capable yugufukoreye igihugu kuko yari jambo ntababiye mu bashinwa bavuga bati ntumbaze iki gihugu cankore mbaze jewe ico nakoreye igihugu canje urumva rero inka ikamwa ico yagize gute ico yariye none umwana hejeje imanite ahi Burundi general ari indonda bihugu geography y'isi yose histoire y'isi yose igifaransa literature française africaine nta kindazi usanga umwana heje imanitse ngahi Burundi ariko atumwa na se na nyina wiwe bize yagamukama none mumva ico tari kibazo canke nayo nyene batayize rero le système éducatif yacu igomba kuba hakaba reforme très profonde ibihugu za Egypt mino misi ndabona za Maroc kugira ngo biraterape muri ivyo vya technicité amasantre de formation bayajanye indani mu mahinguriro nk'ubu leta hajya nka Savonoro bivanye n'ibyizi canke Brarudi canke irindi nka icuzi burya leta ijana abo mukagiranira convention bakaguha avantage meshi wewe hajya indani ajya ama fonction yose agize y'inguriro ryawe ukaba ufisemo ishuri indani remeye ukazobagumya abo udashoboye ugasha bagenda bagasubira inyuma mugabo hakaba certification iri rokoni 40-60% pratique 30-40% bamwe 60% pratique iwawe kuri chaîne gushika umuntu aduga kuri nibyo 40% ikaciba theory baza kumwigisha igihe hari jambo nahere kubwambere rivuga riti korera igihugu cawe ugishobora ni wamara kugera mu zabukuru igihugu cawe kizokwitaho tugasaba ico kintu coja mu nko muri constitution muri ndi tegeko umunsi bazoyireviza ntibaze bacibagire kugira ngo ntihagire umuntu asubira kwirondera utwiwe murakoze cyane nizere ko abariko baradukurikira bahakuye impanuro zitari nke nshimire nabano batumire twari kumwe Jean Claude Karegwa ndenza ko ndagukengurukire kubona witavye kino kiganiro mo nanje ndabakengurukire ko mwantumiye ndanabemereye yuko ni mwasubira nzobanguka ndagukengurukire cyane kuri uwo muhango dushizemwo Alain nawewe ndagukengurukire nibaza yuko tuzona gukenerana kenshi kuko numvise ubujejwe byinshi nibaza ko uzotwitaba nawe yego murakoze cyane ku butumire mwaduhaye twiye turiteguye ni kimwe mu byo turiko turakora ubu kugira abantu bamenye iyo turiko turaja baravuga ngo ntushobora kumenya aho ugeze utazi uri kuraja bisaba rero ko twamiza komisi yose tugati tugeza aha ariko mu kudusezera hari akantu Karegwa yavuze ko mugiye gutangura kwigisha n'igihari oya ni vuba ariko turegeranya ibikoresho byankenerwa byose ari byo kuvugisha ya makenga honorable Suguru yatubwira wayakuyeho yanakivuze yagitanguye twatanguye twigisha
abantu bari oya nari nzi ko ari kampanye mugira mutangwe twaratanguye kuko twaratanguye mu minsi yahera twigisha bari muri komite centrale y'umugambwe yadutumye ko nk'utwara igihugu byari twarakoranye n'abashikiranganje marabibonye bose ko n'abashikiranganje bakeneye kubimenya ku munsi wa gatandatu twibuka nyakwigendera Petero Nkurunziza tuzogira ikiganiro kuba decreter bose nicyo kizotangura kumbona kazoza kugira bamenye icyo bajejwe hama tuzogenda abashinga amateka abene igihugu ryari suguru yabisabye bazoshikirwa ryari abazo bari kandi nibaza ko tuzobandanya kuko ntibatanga ato uko bigenda kose nibaza yuko dutegereza kugira ikirangamisi kimwe twogenda turavugana murakoze batandukanye honorable Suguru ngira urumva ko kwa gatandatu ngira mwe muzo bamurimo n'ibyo byose naho nabivuze mu gatwenga abatowe baza imbere y'abari ku madekre sivyo honorable yego cyane abatowe nabo bawa kandi bashike cyane banaseruka nabe n'igihugu bakeneye cyane kubimenyeshwa kare kugira ngo bashobore no kubafasha kuvirigariza iyo vision nagenda bashimire cyane ko namadutumiye kandi nongera ndabemera yuko n'ikindi gihe tuzobita kandi cyane shimire cyane abo twagiranye ikiganiro kandi saba yuko nukuri twotahura kumwe yuko gisata cyagwiza tunga cy'abemezisere yaba abo hanze cyangwa mu gihugu ari bazofasha cyane kugira ngo iyi mbona kazoza ishobora gushira mu ngira mu mwanya twihaye murakoze cyane François ndabakengurukire namwebwe numvise muzi byinshi nizere ko nitwasubira kubikora ko muzotwitaba murakoze cyane gose kandi abashimiye kubona mwadutumiye gusa nuko urumva no munsi nabanje gukura umwambaro w'abakapitaliste w'abatanga amafaranga mu mabanki kugira publicity nyanza narayibonye wabonye ibindi bintu nihagire rero hazohaba adatumbera ni banki ngo hariya ngo n'abakomuniste mugabo ukuri nashimye ikiganiro tugirani nkibaza ko bitogarukira ngaha kera hauri ikiganiro bita Eco Anje cyakunda kuba muzotegura ikiganiro mu kijanye no gukurikirana no mbono kazoza n'abandi bakaza baraza bagaterera kugira ngo tuze turibukanya hanyuma n'ababibagiye gatoya ikiganiro kirabakebura yego murakoze cyane murakoze no kuri iyo nkibuzo muduhaye nshimira abo twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma nshimire kandi n'abari ko baradukurikirana naho ubutaha